aha kuri WeTalk Business twarababwiye ibikogwa umuntu ashobora gukora mugabo bidacanye n'iki gihe. Hari n'ibindi bikogwa bijyanye n'iki gihe umuntu yokora. Nagira ndababwira yuko ngira ndababwire ku kintu cereke na TikTok ingena abandi bariko baricisha amafaranga. Sinje kubibabwira gusa no, ahubwo nje kubyibereka ingena abandi bashoboye kuva kuri $0 bagashika kuri $9 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa muri TikTok. TikTok yugururiwe mu Burundi. TikTok uwo muntu akaba ari mu Burundi, donc apana ibintu byo kuza muravuga ngo nyanga urumva ngo TikTok ngo yuyugururiye no quand même. Chers amis, iyo mpamvu twari kugira tugende turahanahana ubumenyi butuganisha kuronka amafaranga. Telefone yawe uyitunge rimwe igutunge kabiri, niyo gahunda. All right. Banwanyi ba WeTalk Business ndabaramukije cyane ni Shadow muri kumwe ni muri kwa rukurikirane rwo kuyaga business, ibiduha amafaranga, ibiduhereza ubumenyi, ibiduhereza akantu kameme. Get rich or die trying, never stop learning. All right. Bamwe ni kumutaga, abandi ni kumugoroba, abandi burakeye. Mwese turabaramukije ibihugu byose muherereyemo, tuko turanezerwa cyane n'abari mu bihugu bya Buraya za Amerika badutera intege, abari mu Rwanda, abari Kenya, turabashimira cyane rwose bivuye ku mutima uko muriko muradukurikirana. Ningene mugenda muragira amapartage y'ibiganiro byanyu, ningene mugenda murayaga ku byo tuba twayaze kuri WeTalk Business. Hari umunwanyi Rafuwa Pase yasavye ngo bamurangire umugambi yokoresha miliyoni 5. Nawe uri kuraba iyi video drop quelque chose muri commentaire ati uyu mugambi abukoza ari mu Burundi, ati hari icyo byamufasha kugira tubandanye tuwohanahana ivyumviro. All right, uyu munsi ndabafitiye ikiganiro kiri très important, ni témoignage. Narababwiye uko ngaha muri WeTalk Business turakora consultance. Si ngombwa uze kuri biro, hari n'umuntu dushobora kuyaga tukamubwira ni kameme ibintu uri kurabikora uko mugabo nturi kurabikora muri manière turimwo uyu munsi. Aha kuri WeTalk Business twarababwiye ibikogwa umuntu ashobora gukora mugabo bidacanye n'iki gihe. Hari n'ibindi bikogwa bijyanye n'iki gihe umuntu yokora. Nagira ndababwira yuko ngira ndababwire ku kintu cereke na TikTok ingena abandi bariko baricisha amafaranga. Sinje kubibabwira gusa no, ahubwo nje kubyibereka ingena abandi bashoboye kuva kuri $0 bagashika kuri $9 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa muri TikTok. TikTok yugururiwe mu Burundi. TikTok uwo muntu akaba ari mu Burundi, donc apana ibintu byo kuza muravuga ngo nyanga urumva ngo TikTok ngo yuyugururiye no quand même. Chers amis, iyo mpamvu twari kugira tugende turahanahana ubumenyi butuganisha kuronka amafaranga. Telefone yawe uyitunge rimwe igutunge kabiri, niyo gahunda. All right. Ese kuba dukora consultance byaba bifite akamaro abantu bangana gute? Mbega iyo umuntu avuze consultance no kuvuga iki? Ibi bintu uri kurabikora uku turayaze, urumvise ati naho kameme kundi ko ndabikoze muri ubu buryo, naho hariho kundi kuntu amafaranga nahora ndonka yo kwiyongera, ndiko ndabikora mu buryo buri arikayike. Asiko uyu munsi urabona umuntu adandaza music canke kuma flash canke no ushira ku mbuga zawe, hanyuma abantu bose bakaza babisanga kubera twese duhanze amaso ku mbuga. Iyo abantu bari niho haba hari abakiriya. Niyo mpamvu mu buzima bwa misi yose burya gerageza uharanire ahantu hari abantu. Niyo mpamvu TikTok niko rubuga rwa mbere goroshe kuronka ko visibility gusumba izindi mbuga zose. No kuvuga mu gihe ahari abantu ariho hari ibintu, no kuvuga ko kuri TikTok ni hamwe mu bantu hari ibintu. All right, nico tugiye kurabira hamwe rero muri kiganiro. Rero ngiye kubereka urugendo uyu rwaruka rwakoze
rwari rufise urubuga rwa TikTok ariko rutazi yuko rwokora live rukora nk'amafaranga nk'ayo rwarose mu gihe gito cyane batari biteze. Nkanashimira abantu bagenda barabikora, navuga ni mu buryo bwa none tugenda turabigisha intelligence artificielle, tugenda turabigisha iki dona nido. C'est très important. Il suffit yuko ukanda kuri subscribe hano kuri We Talk Business, ukagira like na share kugira bijya wumvise n'abandi bavyumve kameme, amarogaritma vyihutishe abishikane no kubandi. Donc yabikoze gutere, twahuye n'umujene ambwira ni mfise TikTok guhera 2022 ikurikiranwa n'abantu berenga ibihumbi 100. Arambwira ati mugabe ikibazo nagize nayikreyeye hehe mu gihugu c'u Burundi. Ndamubwira nese ico ni kibazo. Ndamubwira nti okay, none uri kurayikoresha gute mu buryo bwo kwinjiza amafaranga? Ngo wapi, ngo mu buzima bw'iwanje nta mafaranga avuye muri business online na inframbu ndigera ndonka. Ndavuga nti aha, numvise aho ugwaye n'umwanya wo kukuvura. Turayaga vyari bihureranye nuko turiko turakwiragiza ku bavyifuza internet ya Starlink hirya no hino. Bica bituma vuga nti ikibazo nari kugira mu gukora ayo ma live uri kurambwira ya internet none nayo ko ndayirose, c'est très important. Donc ndamubwira nti aba bantu ibihumbi 100 ufise bagukurikirana, ugiye urarondera message iri très important wobahereza ku ma live, umwe wese aza kuvuga nti hari ico mariye, hari ico nyigishije, hari ico nyuguye, aza kuguhereza ama gift angana uko, aza kuguhereza ama gift angana uko, aza kubona yuko ufite ya visibility yawe utahura ubona ingene ingana, iza kucigaragara. Hari huza kuguha ibintu akamwamamariza, ariko nagenda kubwire aya mafaranga 84 dollars yarose ntabwo yayarose kubera ibintu yamamaje, yayarose indikima avec ama live nta kintu nababwiye. Urashobora hajya kuri live ugakina ama game, mukakina na mugenzi wawe, ubutsinze uwundi haba hari ikintu ari karunguka. Kandi please hajya kuri live mukina ama game kubwishi, please ijya live yawe ibiri kiradoza amagrade. Please duza amagrade ni nkakiya nababwiye mu video y'ubushize TikTok ubwa mbere ukwijije ibihumbi abagukurikirana igihumbi uburose uruhusha ubwo gukora ama live. Nkundi ndaguciremwo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website, bashobora gukora ama website meza cyane ari ku rwego rwo hejuru, mbere bwa mu Burundi atana abantu namwe bari bwigere babona ubwo rugero. Arivyo tugira tubereke ngahanye, urabona amwe mu ma website, uburebwa mu ma website abahinga bacu bashobora kubakorera comme service muje mubagana. Urabona nkino website ni website isa neza cyane, ni example y'imwe mu website bakoze, i designinze ku buryo abantu nka landing page, ku buryo bwa landing page abantu badandaza ama pizza tuza consort. Iyi ni example ya mbere. Turashobora kubona kandi akandi karorero k'ubwoko bw'ama website bashobora kugukorera. Voilà, nino ni exemple ya website bashobora kugukorera uje ugana abahinga bacu. Ni website imeze neza cyane, imeze iri ku rwego rwo hejuru, ifise ama contrast meza, amafoto meza, inyanyuye neza ku rwego ruri hejuru. Rero ibi byose ni ibyo abahinga bacu bashobora kugukorera uje ubagana. Voilà, turabandanya n'uburero bw'ama website bashobora kugukorera uje ubagana. Rero kaze baguhe iyo service y'ama website. Ndakwibutsa n'indi service n'indi abahinga bacu bashobora kuguha. Murabizi neza yuko iyo ama entreprise keneye kuja kuri internet barakora ico bita SEO, search engine optimization, bituma ama entreprise agaragara byihuse iyo umuntu agize recherche muri Google. Ariko no munsi rero turazi yuko abantu benshi cyane bakoresha Google, bakoresha non seulement Google mugabo bakoresha aussi na ChatGPT.
ChatGPT cyane cyane iyo ingenzi zije ngaha mu Burundi. Iyo ingenzi zije ngaha mu Burundi nta kindi zikora atari kubaza ChatGPT bati niyihe restaurant nziza, nakahe kabare keza, niyihe hotel nziza noja guteramiramwo uno musi ku mugoroba. Ibyo byose rero babibaza ChatGPT. Ndakwibutse rero nyimba ari wewe utunze i hotel cyangwa restaurant, turashobora guhinyanyura platform zawe ku buryo AI cyangwa ChatGPT izohora iproposa ayo hotel n'ama restaurant yanyu akayaproposa abantu. Iyo umuntu yagize recherche ati nihe restaurant nziza, nihe hotel nziza, hariho ama proposition AI yamitanga. Iyo yatanze rero nivyikora uba wamaze kubikora, hari ibyo utegezo usabwa kuba wakoze. Ibyo rero nimwe abahinga bacu bashobora gukorera kugira restaurant yawe, hotel yawe izohore yaparesa mu recherche iyo ingenzi zije ngaha mu Burundi gutembera. Turawaha ikaze, ntutangwe ntusigwe na zino service nziza. Murakoze cyane, turakunda cyane. Umaze gukwiza ibihumbi 10 byaba gukurikirana, ugakwiza n'ibihumbi 100 n'ibihumbi 100 by'ama likes, donc no kuvuga abantu bagiye barakunda ajya ama video yose wagiye urashirako. Muri ico gihe, mu gihe uri mu gihugu kiri eligible, mu gihe uri muri za Allemagne za Ufaransa canke account yawe ariyo wayijanye, ariyo iri localize, ukaba waciye uyikoreshereza mu gihugu kiri no eligible, mu bwabo ukaca uza urinjira muri account yawe wakoresheje VPN, bica bituma umonetiza account yawe. Hari n'undi muntu yoza kubaza ati none ayo mafaranga yayarutiye gute? Nta yindi mwa yakoresheje ni PayPal. Inofopa yuko muvuga ngo none ngo PayPal mu Burundi irakora. We isi yaratwegereye cyane. Isi uyu munsi wewe ni wayija kuri zo kuja kure, mugani wayegera izokwegera kurusha. Twarabigishije ibintu byinshi bya dropshipping, tujuru haguma hagaruka ngo se ngo amafaranga sico kibazo, ufisa ngahe mu byo wakoze yakunaniye kukurako. Donc ico sico kibazo, ahubwo ikibazo ufise focus, ufise imbaraga zingana gute kugira ajya amafaranga. Kwisi burya amafaranga nta muntu numwe ari capable yo kwicurira amafaranga, ahubwo amafaranga ari mu mufuko w'umuntu. Ni yihe formule uri kurakoresha kugira ajya amafaranga ave mu mufuko w'umuntu aze mu mufuko wiwawe, yitwe yukara yawe kandi ukoye mu mufuki we utivye. Nubwo bushobozi rero tuba turi ngaha turondera, nibwo bumenyi, nivyo tuyaga misi yose. Donc narigeze kubikora muri video z'ubushize ndiko ndavuga ku byerekana na TikTok leondera ikintu wigishako. Narigeze kubaza muri nya video ati ninde muntu muzi ari kuri live ya TikTok yigisha icyongereza? Nta numwe mu gihugu cy'u Burundi. Kubera iki wewe uzi icyongereza mugabo utari capable? Ico gihe uzoronka ibintu bibiri, bajya bariko baragukurikirana, ari ikintu gikomeye uri kurabahereza, nabo bazoguhereza ama gift, kandi ama gift n'amafaranga. Icya kabiri uzoharonkera community bavuga ni sinkeneye kwigira live gusa, ahubwo rondera sare unyigishe n'abandi ubigishe, ejo bazoza ari babiri mu mezi angahe cyangwa mu myaka ingahe uzosanga uri kurigisha wamaze kuba umuprofesseur wigisha icyongereza. Ariko atahandi hantu wadepojeje, ahubwo wadepojeje ubumenyi bwawe kuri live ya TikTok. Iyo ni nishe imwe mu manishe akenewe kubera uyu munsi turi mu gihe aho utazi icyongereza ubu uri kurikura ku isi kandi witaye kuri ku isi. Menchereza ami. Ikindi kintu cya kabiri nari nababwiye hari nko mu kwezi kwa 10, ni nishe ivuga ibishasha biriko biraba mu mikino ya football. Shikiriza urukino rushobora kuzogenda uku ensido suite, niyo ni nishe ikurikiranwa cyane gose, iri trop virale kuri TikTok. Ivyo mukaja kuri live namba muri abafana muhujije gufana. Uyu munsi TikTok mu bisanzwe iyo uyuguruye uba wuguruye shop canke uba wuguruye irigara muyagira ko n'abagenzi bawe, hanyuma ko musamuka muri kumura growinga ama account yanyu. Hari abazoza kumviriza byo muri kumurayaga. Ni vyiza yuko tubona ama live abaganga bariko baravuga ati iyi ngwara iyi ni umuntu yoyivura kunuku ensido suite, ko musariho n'ahantu bazorondera
hano bazorondera umuntu avura ibi nibi bakakwangaja nk'umuganga atahandi hantu na hamwe babonye wewe atari kuri live. No kuvuga ubu uri kuraseringa icyo ushoboye, uri kuradandaza icyo ushoboye. Chers amis, genda ugure boutique yawe kuri TikTok. Baravuze bya TikTok shop igihe twariko turakora ama conference ahatandukanye za Bubanza, kandi nkongera nkabwira n'abandi bakeneye ati ndafise un groupement d'hôtel turakeneye ko mu duhugura, twebwe tuba twari nka Metavision nka We Talk Business kugira tuyaga ibyunguka, tuyaga ibintu ngira akamaro. Donc nta kindi twabereye. Donc kugura TikTok no kugura shop n'ubu indagisubiyemo. Fata bijya vyidandazo byawe. Fondateur wa Alibaba niwe yavuze ijambo yarivuze 2013 avuga ni muri kazoza umuntu atazoba afise isoko ku mbuga nta kintu azoba afise. Biragoye yuko wowe ivyo bintu uri kuradandariza hajya ahantu physically jewe nza kubibona, mugabo ni wabidandariza online, wabishira kuri TikTok, ni wabishira hehe, uwari we wese aza kuca bibona. Aza kukwandikira ati ndakeneye yuko nkorera delivering iki kintu, ukakindungikira aha kaguhereza amafaranga. Gerageza rero mukorere mu buryo bw'uyu munsi. Uyu muntu ababere icitegererezo, reka gufata telefone yawe nk'igikinisho. Ntoro umwana wukinisha telefone, uri umuntu akuze wo kubyaza umusaruro telefone yawe. Nimba atari wewe, gerageza abari nyuma yawe mugabo uko woba uri kurakora nabo ntibakore nkawe. La fois passée hari jambo navuze n'ubu ndarisubiyemo, nimba ivyo uri kurakora uri kurabikora nkuko vyakorwa mu myaka 15 irenganye, ushobora kuba uri kurakora ukutariko. Ndi ukaza 2018 ayama za 2018 no kuvuga inyuma y'imyaka indwi ingahe, uko abantu bakora mu vyo gupariya aya mamace n'ibiki bahurira mu mazu bakota ibiki mugabo uyu munsi ugura telefone yawe ibintu kabitunganya atari umuntu no mugishije inama, kandi n'ibihugu ikora bikaritoza ari kuri kurakoresha telefone yawe ibihe biha ibindi. Donc mes chers amis, nariko ndashaka kubabwira iyi témoignage n'uru rugendo umuntu yashoboye gukora akamenya akava mu kutamenya. Uyu munsi ari karakorana umurava nawe n'amaburi buri mu mezi make cyane uzoza hano kuri We Talk Business tubwira ni cya kintu nashyize ndagishira mu ngiro, ati mbere ndakeneye yuko mu followinga ku mbuga zanje izi nicyo tuhabereye. Alright, ntiriwe ndabarambira, reka ndabasezerane Shadow mwari muri kumwe. Telefone yawe itunge rimwe nayo ingutunge kabiri. Get rich or die trying, never stop learning.